Ibihe byiza kuri wowe udukurikiye, kaze cyane. Tugiye kuvuga ama infection 5 akunda gufata abakobwa. Tugiye kuvuga n'ibimenyetso vya buri infection yose. Witonde cyane igihe uzoba uriko urakurikirana bino bimenyetso vy'ama infection. Witonde cyane ko izi infection ziza kenshi. Tugiye guhera kuri infection ya mbere ikunda gufata abakobwa. Mu ma infection menshi ahari twateguye infection 5 zikunda kuza kenshi, turategura n'ibizitera. Infection ya mbere rero ni candidose vaginale. Ariko imbere ko tubandanya, manzura ko amaze gukora j'aime, raba ko amaze gukora subscribe kugira ngo ushigikire bino vyigwa vyacu. Infection ya mbere twahereye ko ni candidose vaginale. Ngira ndababwira ibimenyetso by'iyi candidose vaginale, nuwavyibona ko unyarukire kwa muganga. Candidose vaginale iterwa n'uwo mugira bitwa Candida albicans. Uwo mugira ubusanzwe uri mu mubiri w'umukobwa. Rero iyi candidose vaginale yerekanwa n'iki? Yerekanwa na perte blanche ibiri épaisse, canke yerekanwa n'irya perte blanche iba imeze nk'amata, amata y'ikivuguto canke amata ya yaourt. Ubundi ho rya perte blanche ibiri transparent canke ibibonerana, kandi iri fluide canke ifise épaisseur ntoya kandi yoroshe. Ariko mu gihe urwaye candidose vaginale iza kuza imeze nk'amata y'ikivuguto canke amata ya yaourt. Iyo perte vaginale iza kuza ifise épaisseur nini. Ikindi ca kabiri, uratukuranirwa cyangwa ukagira rougeur mu bihimba vy'irondoka, cyangwa ukagira ama irritation, ukaguma wumva umengo urababwababwa mu bihimba vy'irondoka vyawe mu gihe urwaye iyi candidose vaginale. Ikindi, urababara mu gihe uriko uragira umwanda mutoya. Ikindi, urababara mu gihe uriko urakora imibonano mpuzabitsina. Nivyo bimenyetso bine by'iyi candidose vaginale. Nimba waravyibonye ko canke warabibonye kuri uwo muvukana canke uwundi muntu wari wese wo mugenzi wawe, menya ko urwaye iyi candidose vaginale. Icambere twavuze ni perte blanche épaisse canke ya perte blanche iba imeze nk'ikivuguto canke nk'amata ya yaourt. Ica kabiri, uguma ubabwababwa mu bihimba vy'irondoka ugatukuranirwa. Ica gatatu twavuze ko ari kubabara mu gihe uri kugira umwanda mutoya. Ica kane ni kubabara mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina. Ivyo bimenyetso navyibona ko ni candidose vaginale uzoba urwaye. Infection ya kabiri ni infection urinaire bitwa cystite. Imbere yuko tuvuga ibimenyetso by'iyi cystite, ndaba neza ko nawe bamaze gukora subscribe kugira ngo ushikire bino vyigwa. Iyi cystite nayo iterwa n'uwo mugira bitwa Escherichia coli, ubusanzwe uri mu mubiri w'umukobwa nyene. Rero iyi cystite yerekanwa n'iki? Yerekanwa na brûlure en urina. Mu gihe uri kuragira umwanda mutoya uguma wumva uri kurasha. Ica kabiri cerekana iyi infection urinaire bitwa cystite, uguma ugomba kuja kugira umwanda mutoya kenshi ku munsi. Ica gatatu cerekana iyi ngwara bitwa cystite, nukugira umwanda mutoya ufisa impumuro mbi canke umota nabi. Ica kane cerekana iyi ngwara ya infection urinaire canke cystite, ni douleur dans le bas ventre, kubabara mu nda yo hasi canke mu gifu co hasi. Ni ibimenyetso bine nuwavyibona ko ucumenya ko ufise ingwara bitwa cystite canke infection urinaire yatewe n'uwo mugira ugira mu mubiri wawe bitwa Escherichia coli. Infection ya gatatu twayise chlamydia. Chlamydia nayo ni infection sexuellement transmissible, yandukira mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu ayigwaye. Izi duhejeje zibiri za candidose vaginale na infection urinaire twise cystite ziterwa nuko iyo migira ibisanzwe iri mu mubiri wawe ikazogutera iyo ngwara. Ariko izi nazo, iyi nayo tugeze ko ya chlamydia iterwa nuko wakoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ayigwaye canke n'umugore wawe ayigwaye. Iyo nayo mbega ngo bifise ibimenyetso vya gute? Nibihe bimenyetso bizokwereka iyo ngwara? Icambere ni douleur en dehors des règles. Oya nako saignement en dehors des règles.
kuva amaraso kandi utari mu gihe cyawe c'imihango, ukabona amaraso mu bihimba vyawe vyirondoka kandi utari mu gihe cyawe c'imihango, umenya ko ufise iyi chlamydia. Douleur pelvienne, kubabara mu bihimba vyawe vyirondoka, umenya ko ufise iyi chlamydia. Douleur pendant les rapports sexuels, kubabara mu gihe uriko ukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye, umenya ko ufise iyi chlamydia. Perte vaginale anormale, kuzana irya perte vaginale itabiri normale canke itabimeze neza canke itabimeze uko umenyereye, kuko irya perte vaginale yoyo ibibonerana isa na blanche ukuntu kandi ifise epesere ntoya canke irenduka. Rero mu gihe bitameze uko ufise iyindi perte vaginale imeze ukundi kuntu, umenya ko ufise iyi chlamydia. Chlamydia rero ikibi cayo, mu ntango ukiyigwara ibi bimenyetso ntibiboneka, biza kuboneka hacigiye. Ibi bitwe sans symptôme au début, nuko mu ntango nta symptôme nta bimenyetso ifise, ibimenyetso biza kuza heze igihe. Nivyo bimenyetso rero bigira kuri 4 biterekana ko urwaye chlamydia: kuva amaraso kandi utari mu gihe cyawe c'imihango, kubabara mu gihe uri gukora imibonano mpuzabitsina, perte vaginale iri anormale canke itari normale, douleur pelvienne, kubabara mu bihimba vyawe vyirondoka canke mu bihimba vyawe vyo muzi. Ingwara ya kane, infection ya kane ni gonorrhée canke blénorragie. Iyi nayo nyene ni ingwara yandukira biciye mu gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu agwaye iyi gonorrhée canke n'umugore agwaye iyi gonorrhée. Mbega yoyo yoba yerekanwa n'iki? Yoba ifise ibimenyetso ivyahe? Dushishikara kubibutsa nimba ukunda ibiganiro vyacu, uraba neza ko wamaze gukora like ngaho canke ko wamaze gukora subscribe. Ibimenyetso rero vyerekana iyi gonorrhée, hariho iyi perte vaginale jaunâtre ou verdâtre. Uba ufise ya perte vaginale isa na vert canke isa n'urwatsi rubisi canke igasa n'umuhondo, hariho jaune. Brûlure en urina, ikindi kimenyetso ca kabiri ni ukubabara mu gihe uriko usohora umwanda mutoya ukumva umengo uriko urasha. Douleur pelvienne, kubabara mu bihimba vyawe vyo muzi. Parfois saignement, no kuva amaraso kandi utari mu gihe cawe c'imihango. Nivyo bimenyetso bigira kuri 4 niwavyibona ko uzocushika kwa muganga, uzoba urwaye iyi ngwara bitwa gonorrhée canke blénorragie. Ingwara ya nyuma duhereza ko ni vaginose bactérienne. Iyi vaginose bactérienne nayo ibimenyetso vyayo ni perte vaginale grisâtre ou blanche. Ifise perte vaginale isa na gris. Odeur forte. Iyo perte vaginale iza kuba ifise inuka gose, ifise akamonto atari keza, kandi uraza kuguma wumva ubabwababwa mu bihimba vyawe vyirondoka. Nivyo bimenyetso bigira kuri 3 by'iyi vaginose bactérienne. Ico twomenya ni giki canke ico twosigarana ni giki? Ikintu ca mbere womenya nuko ama infection amwe aterekana ibimenyetso, ni kuvuga mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina ukwiye gushika kwa muganga bakagusuzuma ko ata infection uba urwaye naho ata ibimenyetso uri kuyibonako. Ica kabiri nuko umenya izi infection nababwiye zandukira biciye mu gukora imibonano mpuzabitsina, ukwiye kuja kwa muganga wihuse kuko izi zozo zitegerezwa kuvugwa hakiri kare. Ikindi ca gatatu wotahana ni iki? Ni ukumenya ko ukwiye kugira isuku ry'umubiri wawe kandi ugakoresha agakingirizo mu gihe ukora imibonano mpuzabitsina. Nivyo twari twabateguriye kuri uyu munsi. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Shishikara ushikira bino vyigwa vyacu mu gukanda kuri like canke subscribe, naho tubonane mu video akurikira aho tubandanya twiga ivyigwa nk'ibi.